Ndabahaye mwiriwe kaze mu makuru atekanye ko ikirere kizoba kimeze kuri uyu wa kane igenekerezo rya 9 gitugutu umwaka wa 2025 mu gitondo hitezwe ahanini ikirere kirimo ibicu byinshi mu ntara nka zose z'igihugu cacu haritezwe kandi imvura mu ntara za Karusi, Muyinga hamwe na Kirundo. Ahazoba hakanye kurusha handi ni Gitega aho ipimo bizoba biri kuri dogere Celsius 13 ku muhingamo. Hitezwe imvura mu ntara nka zose z'igihugu cacu kiretse mu gice ca Makamba hitezweyo ikirere kirimwo ibicu vyinshi. Iyo mvura rero ahenshi ikazoba yumvikanamwo imituragaro. Ahazoranga ubushuhe kurusha handi ni mu gice ca Cibitoke aho ipimo bizoba biri kuri dogere Celsius 29. Ejo mu gitondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 11:45 rirenge igihe cy'isaha 11:55 zo ku mugoroba. Amakuru atekanye ikirere agarukiye ngaha amateguwe n'ikigo Ijebu na Nadia Ndayizenje na yabashikirije mwakoze kuyakurikira.